umuntu adakunda igihugu ciwe umuntu atumva yuko nakigwanya akagipfira wose n'umukristo no mwijuru ntiyojayo n'umupagani w'inyuma y'abandi Kristo Ndikumana ntituzanye cyane ntituri cyane ngo tuganire mugabo ndamuzi nk'umukozi w'Imana hanyuma uravye ingene akora ukaraba ingene yitwara ukaraba ingene muri societe yerekana iyo abantu burya bageze ico bapfa hajya hagati muri bo baza kuri ni byiza yuko rero kuko Chimamanda n'umwana bakorera Imana kandi je ndamwemera naje hari kuko hari ibinyundo akubita ku bantu kandi ugasanga bya bintu ari karavuga nukuri kandi ababikora ugiye kuraba bamwe bagahesha bamwe bakanabiheba kubera bavuga ati aramvuga mu izina aravuga ibyo ndiko ndakora bajya hari abantu bakozi b'Imana mwene barya bameze nk'abamose bo mu gihe cya kera yarafise ubutumwa nyene bukeba n'ikinyunda akaza gukubita mu izina avuga ati wewe nta muntu je nigeze nataka ya nta muntu yigeze nyumva izina rya Modeste mu kanwa je mugabo gusa narabonye ivyavuzwe jewe Bibiliya yavuga ngo tugereranye ibya mpemu n'ibindi bya mpemu sivyo je ndabona yuko ikintu cyavuzwe umuntu agiye gusoma Bibiliya ivuga ngo ntitugwanye umuvugishwa ntitugwanye n'ubuvugishwa yavuze ariko tubusuzume rero jewe sinuja kuvuga ngo nemeye kujya ku umuntu nyene apfa kumira ibintu ataravye kandi nzi ijambo nyine ico rivuga ariko ndibutsa rero ubuvugishwa bwaravuzwe sivyo isango rigira rigere tugate busuzume kandi burya nabyo rero burya nta n'umuntu aba mwatatse burya umuntu agukebuye abagutabaye sivyo kugira ngo akubuze n'ikindi gihe nimba wasamaye ntuze usubire kwihenda ico nagomba kubira coco nta mubana wa Modeste wigeze uhaba ntituze ndanyuvire ntituze nta munsi warimwe turi ahantu kuboko ntituriga duhurira ahantu ngo tuganire cyangwa ngo duhure no mu rubanza wapi aje kuvuga ati ndagukeneye yego mugabo avuze ati ngo duharire bya bindi navuga nti wapi duharira kuko uri ndakuze warabeshe nta Mana yavuze byaragaragaye kuko ujya mu munsi abapfa barapfuye ndabashimiye cyane murakoze kudutumira umuvyeyi wabeshije nawe urimo bo ijambo gukizwa riva mu ijambo ry'ikigiriki ryitwa metanoia no kuvuga no guhindukira no kuba wari kugenda muri iyi nzira iyi ugahindukira ugafata iyindi no kuvuga gukizwa rero no kuva mu nzira y'umwijima ukafata inzira y'umuco no gutandukana n'ibikorwa bibi ukifatana n'ibikorwa byiza kavuga uti bindabihevye ibyo kuba mu bantu babi kugendera mu bibi gukora ibyaha birandambiye umpindukiriye ukiza rero ukizwa agakiza kabonekera mu muntu umwe gusa izina rimwe ryahawe abantu bari munsi y'ijuru ryose bazokirizwamo ni rya Kristo gukizwa rero nukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe no kuvuka mu buzima bwawe bubi warubayeho akaguhindura akaguha bwiza butagiramwo umutima ukwagiriza icaha no kuvuga izina ryawe rica rihinduka rikincandikwa mu gitabo cy'ubugingo cya gitabo azokwifashisha mu kuza aje gutora ishengero agasoma amazina niho rero muri Yohana havuga ngo abamwakiriye bose bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana kandi bya kera byose biba biheze ubaye icaremwe gishasha ni ukuvuga rero gukizwa bayahaga wa kera bapfuye abahaje mushasha nico gituma uvuga ati Pahoro kera yari umuntu w'inkozi y'ikibi yarahamishengero akica abantu cyo gihitwa Sawuli mugabo umunsi ahuye na Yesu umuco ukamurasira ageze muri rembo y'Damasiko ibya Sawuli byaciye bihera acika umukozi w'Imana yitwa Pahoro gukizwa rero so guhindura idini ngo abantu bavuye ngo idini rinini ryo rikijijwe gukizwa ahubwo no guhinduka wewe nyene ukamenya yuko ugendera mu makanda y'Imana umurikiwe n'itara ryitwa ijambo y'Imana kuko byanditse muri Zaburi 19 mu 105 kuko ngo ijambo ry'Imana ni itara rimurikira ibirenge byacu muri Pawulo yandikiye Abaroma igice cy'icenda umurongo w'icumi avuga ngo ni waturisha kanwa
ukavuga ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ukizera mu mutima ko yapfuye akazuka mu bapfuye, uzokizwa. Gukizwa rero nta dini ry'abakijijwe bavuga ngo rirahari, kuko ishengero rihari ni rimwe ryonyene, niryo tubona muri Yakobo, ivuga ngo niryo ritagira agasembwa, ritagira n'amarabaga, niryo gufasha imfuvyi n'abapfakazi no kuraba kene mu ngorane zabo kabirura. Ariko ayandi mazina wumva y'amashengero, ibi byapa usanga bimanitse hirya no hino, bijya ntacyo bivuze mu mazi, bijya ni vyahanye mu makaritsiye no mu misozi, ariko mu ijuru bijya ntacyo bivuze. Izo ni inyigisho z'ubuyobe zateye muri no misi zibwira abantu yuko ubuntu bw'Imana bwasutswe. Umuntu rero yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, naho yokora ivyaha ntivyandikwa, wumva ntawe siwe. Izo ni inyigisho za Antikristo, ni inyigisho z'abadayimoni, izo si zo gukurikira. Kuko mu bisanzwe kwakira Yesu Kristo akaza mu bugingo bwawe, ni ukuvuga ibintu byose bitamuha icyubahiro muri wewe birasohoka. Kuko mpwemu yari yaje umuntu, mpwemu yari muri Bibiliya hagereranywa n'inuma. Inuma n'inyoni idashobora guhonyora ahantu hari mwanda, ntibikunda, iratambatamba ntiyoronka yishira ikirenge. Rero muri ico gihe iyo umuntu akijijwe, nibarabe Yesu Kristo inyishu yatanze, kuko baramwaje ati bwa tumenye abantu bawe tuzobarabira kuki. Yavuze ati muzobarabira ku ngeso zabo, apana kuvuga ngo naramwakiriye gusa. Mu ngeso niho ubonera umuntu wekejejwe. Nimba yahora agwana asigaye atekereza, nimba yahora atukana ntage tusiga mu kanwa, ya nyota y'inzoga na wa mudayimoni wo mutuma kuja kwirirwa nuranura igitsina ahantu hose akibonye y'ubusambanyi, iraguruka iragenda iramuhunga. Rero uyo oye ntakijijwe, kuko umuntu akijijwe atandukana n'ibyaha. Nivyo navyonyine naryo bendera ryerekana umuntu ko uwo muntu ari wa Kristo. Ingeso ni nka zazindi umuntu asenga avuga ngo nacumuye mbizi nturagane bigirankana. Ingeso ni kumeze kandi ushaka no guhinduka. Mugabo kugira intege nke ni kugwa mu caha. Washobora kugwa mu mutego wa Satani ugakora icaha, ariko warandamuka ukabimenya uti ndakoze shari, ugacuja imbere y'Imana ugasaba imbabazi. Ico gihe nta kibazo kirimo, kuko nta muntu numwe ashobora kuvuga ngo aho wundi Satani yohageze umwami yamacunze. Rero gutemba, Dawidi yaravuze ngo nubwo notemba sinzohera hasi, nzosubira mpaguruke ngende. Rero nico nibaza yuko abantu bari gutandukanye. Umuntu ashobora kugwa mu caha no gukora icaha ni ibintu bitandukanye. Kugwa mu caha ni gisita, ni impanuka, uravyumva. Muga kugikora uragitegura, kuko ufise ingeso yo kumyabyaha nyene, uragitegura hakibamwo uyu munsi, nejo hakibandanya, nahije ejo hakibandanya. Ico nico bita ingeso. Ingoma ya Satani yarimye muri we niganje. Mugiye umuntu yakijijwe arashobora kugwa mu mutego, kumva ati ndakoze icaha, mugabo ryatara ryamwe gaca rirasa, akamenya ati ndagowe, aca yemenya ati kandi nubwo nguye mu byaha Imana yacari ku ntebe y'imbabazi, agapfukama agasaba ikigongo. Naye handi umuntu w'ingeso nta mwanya wo gusaba ikigongo afise, abibona ko ari bisanzwe, nibwo buzima yibereye. Rero muri ico gihe umuntu akwiye kumenya kugwa mu caha no gukora icaha sico kimwe. Politiki ubwa mbere hoho ni ibikorwa byo kugira umuntu aterere mu iterambere ry'umubano cyangwa ry'ubutunzi igihugu ciwe, niyo politiki. Niyo uko ndayumva wewe ni nko mu muryango, igihugu cawe kiragukeneye, carakwigishije, carakuvyaye nk'umusore. Noneho abantu bavuga ivyo nabagifise inzara canke bagwaye kwashi ijambo ry'Imana, bivanye n'abigisha babo nabone babigishije n'abakene b'ijambo ry'Imana. Kuko ntushobora kuvuga ngo abanyepolitike nk'uko umenga ni ikintu Imana idashobora kwemera ko kibaho, kandi Bibiliya itubwira ngo ubwami bwose n'ubw'abantu shigwaho n'Imana, sivyo? Imana nishiraho ubwami, igaca irutegeka Bibiliya ngo twubaha abarongozi, sivyo? Kandi tunabagamburuka, kuko ngo ubwabagabiye ubuganza abagabagabiye cagezwe n'Imana. Aho rero abo bantu uca wumva nk'uwabivuze uramutahura ati kuko uwagaburiwe n'ubushonje nawe yitwa umushonje. Hama ica kabiri ni ukuraba Bibiliya ubwayo, mbiga bayanditse bari bande, abo mpwemu w'Imana yakoresheje kugira bakore bandike Bibiliya, sivyo? Nibangana iki? Uhere kuri Yosefu, dufata uwa mbere. Yosefu ntiyari umuntu w'Imana, siwe batwigishiriza ko ukwihanga, sivyo? Yosefu ntiyari premier ministre kwa Farao. None intebe y'ubushikiranganje bwa mbere ni si icicaro ca politiki, iyo si intebe ya politiki yene. None Yosefu ntibemeza yuko nawe ari umukozi w'Imana, sivyo? Mose Imana so yatanga kugira ntuzikamugira umurongozi w'igihugu, kamuha ati ihanga ry'Isirayeli twara,
uwo ni yari umukozi w'Imana. Ibikorwa yakoze ntibiri muri Bibiliya kandi tubikurikira. Yosuwa ntiyari umusirikare hama agatwara igihugu, ntiyayoboye igihugu kandi yitwa umukozi. N'uno munsi igitabo ciwe ntikiri mu bitwereka kugira neza kw'Imana no gukorera Imana mu muryango, sivyo? Ari umunyepolitiki. Dawidi yanditse amazaburi hafi nka yose turirimba. Yari umwami, none umwami ni intebe y'umupasitori. Umwami ategekera mu isengero, umwami ndategeka mu gihugu. Hama ica kabiri ufate muri Luka 3:10 Yesu Kristo yariko arabwira abantu ati nimwa muntu niyagira imyambaro ibiri ahe umwe mugenzi we, niyagira imitsima ibiri ahe mugenzi we. Abasirikare, igisirikare nikiri muri leta yebe, sinaco kiyicunga, sinaco abasirikare baraza baravuga ati twoho tugire gute? Yesu yarababwiye ati mwebwe banza muhebe igisoda munkurikire. Yavuze ati munyugwe n'ingero zanyu. Muga ntigeze aravuga ati va mu gisoda. Haza abatoza kora ati twoho si obere. None gutoza ikori si ubushikiranganje bw'ubutunzi, sivyo? Ministère des Finances, sivyo amakori. None ntibarabonye baje kuri Yesu. Yavuze ati mwebwe icyo ndabasaba kimwe gusa, gororokera mu byo murimo, sivyo? Ntihagire wo mutoza ibirenze ivyo yarakwiriye gutanga. Mu yindi mvugo rero abantu mwene bavuga ivyo ni babandi bibaza yuko ishengero ry'Imana rikiri muri zya sengero dusengeramo, ariko ishengero ry'Imana kuva Yesu aje ryarahindutse, riri mu muntu, umutima w'umuntu. Rero ni vyiza yuko abantu babimenya. Ndanabwira abantu umuntu adakunda igihugu ciwe, umuntu atumva yuko nakigwanya akagipfira, wose n'umukristo no mwijuru ntiyojayo. Pagani w'inyuma, kuko Bibiliya ivuga ngo nzobagira imitwe nzobagira imirizo. None uwo babaza nkabo ni mitwe. Bibiliya ivuga ngo twahamagariwe kuganza kubera ko umuntu amera gutyo, ariko buramatari yaza mu ikomini wabo akaba mu bamuraba bari inyuma banigana n'abandi bamwitegereza yari hariya, kandi ziya ntebe nazo twaziremewe twese. Kandi ni vyiza yuko uganza yubaha Imana, igihugu kiba amahoro, Imana ikagiha umugisha. Ni vyiza yuko abantu batandukanye. Imana ifise ibintu bibiri idashaka ko bibana, ni umwijima n'umuco. Aho wowe uri hose gororoka. Nimba uri perezida gororoka, wubaha Imana. Nimba uri ministre kanaka gororoka. Nimba uri generale mu gisoda, koloneli yariki ndagarutse. Koloneli yari umusirikare mukuru. Imana kubwo kugira neza kwiwe no gukunda abantu ibikorwa yakora ngo vyaraduze biba icibutso gikomeye, umunara imbere y'Imana. Yamiriki yabona ibikorwa koloneli yakora. None koloneli igihe Imana imwibutse yabwiye Petero ati genda kwa Korneliyo umubwira ave mu gisoda areke gukorera leta. Yamubwiye ati genda umusengera ronke mwemu yera. Takindi umuntu akava mu kabari canke yadaraza agahomba atejo nzoba ndi musenyeri. Iyo umuntu abonye ingeso mbi ku muntu ntaba zifatanya n'Imana, ubwo icyo yakururya mbwa Imana yiguma yera. Nico gituma nk'ivyo wari uvuze je mpamagarira abantu kudakurikira abantu. Ugiye gusenga reka kuvuga ngo je ngo ndiwo kwanaka ari we pastor canke profete wawe, utanga uvuge ngo dadi ngo wanje ngo biki n'ibiki ngo niwe oya. Genda ukurikira Kristo gusa, ni utazotsitara. Kuko naho uzosanga umuntu ariko agenda anyuranije n'ivy'ijambo ry'Imana rikora, kuba atari we wakurikiye uribuka ukaja ahandi. Muga abantu benshi bagenda bisutsemwo uwo muntu bise umukozi w'Imana, uwo muprofete wabo, uwo mu apotre wabo, umupastori wabo, ugasanga rero hari gihagize ibyago akagwa kuri babandi uvuze bihamagara, cyangwa ugasanga ni babandi Satani yahamagaye. Kuko imihamagaro iri 5, hari abantu bihamagaye, hari abahamagawe n'Imana, hari abahamagawe na Satani, hari abahamagawe n'inshuti, hari n'abaje guca amafaranga. Uguye muri abo rero ukagwana uguye ku muntu w'Imana, menya yuko wewe n'Imana guca amafaranga, wewe uri icasha aracinjiye. Agomba gukununuza utuntu twose ufise kandi yishimikije ibisa n'ijambo ry'Imana, ararirondera akaricurika akarisobanura nabi kugira ngo wumve ko ari Imana iri kirakubwira, kugira ngo aronke bya bintu kandi atariyo. Urabyumva rero abantu kubera no kutamenya nibyo ruvuze yuko abantu baje gusenga
hari igihugu kimwe muri bitubanye ntirirwa ndavuga izina kubera impamvu z'imibano nyene abantu baje gusengera ku misozi nkuko nyene bagiye kuje kuraba bajya baraye by'amashamba niki bagiye aho hantu basengera begeranije imifuko 12 mu kapote ibiruru none udufuko udukapote hahandi nyene hitiriwe nta n'abandi bahaja n'abasenga gusa urumva ivyo bintu vyabereyeyo ingorane mu yindi mvugo hariho abajanwayo bakira ababebe spirituel bakira abana mu gakiza bakabasambanya batazi yuko bakora ibyaha banashaka akamuhenda akavuga yuko ari ukumuhumanura ari kumusiga amavuta urumva akamusiga amavuta akavuga yuko abwiwe ahishuriwe yuko iyo musiga amavuta umubiri wose umaze gukura impuzu ukazikura umubiri wose akagusiga urumva amakaresi aba yatanguye sivyo wewe agera kubwira ibintu ugasanga warasambanye moja kumenya ukuri mu nyuma ugakomereka acuvuga uti jeyo menya ko ari wumva ugasanga umuntu aciye ahura ishengero kavuga ati abakozi b'Imana ibintu bankoreye je ntuzuye kumbwira abantu bitwa nuko ni inkozi z'ikibi oya si bose wahuye n'intumwa ya shitani wahuye n'ukoreshwa n'abadayimoni imyuka mibi umugabo yambaye nk'abakozi b'Imana nico gituma Bibiliya hayivuga ngo banshimisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yavuze rero Yesu aravuga muri 24 muri Matayo hazoza abantu bitwa abavugishwa n'Imana kandi bazoba bakora n'ibitangaza by'uruyeri rwinshi abitangaza biboneke bazoza bambaye ngo nk'intama ngo ariko muri bo ari amabinga imfyisi muri ico gihe abantu bagiye kuraba nta kindi kintu bagiye kumenya kurikira Kristo gusa nta wundi mwigisha nta wundi mugide ariho azogushikana ku Mana uretse Bibiliya igira inzara yo gusoma ijambo ry'Imana gira inzara yo gusenga wenyene ntibakubwire ngo bazogusengera ngo bakubwire ngo amasengesho yango Imana ntiyumva ngo nakagukoze ko niho bica bigenda neza nibinyoma sivyo nico gituma benshi bakubwira ngo hari ibitangaza kubera iki ivyo bitangaza bavuga n'abantu babizi impemu z'abadayimoni bahuha abantu bakagwa hasi uwo mubaza ko yagiye akomeye anazwe n'iki atemvye kubera sivyo nimba abadayimoni bari muri we data wana twovuga ngo bahuye n'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana cyayi bwamwemuye kubera ikajayo abesha agatemba nubundi yasubira muri karate agasubira kibesha none yahuye n'ubushobozi buwe cyane ubushobozi bubadunda hasi gusa ndakindi agakiza ntikongerekanye avuye ari wa wundi nyene mugabo ridima ko aciye avaja no kunywa inzoga ubusambanyi buri hajya nyene akagenda hari n'abasenga ariko bakebaguzo baraba abo bazobaza ama adresse niki muntu mbere kuvuga ati dusambane no kuraba nico gituma Paulo yavuze ngo ijambo ry'Imana ribabe muri gwiriye cyane kandi ryoze ubwenge utagendanye ubwenge mu vyiki gihe uzogwa ku bintu usanga bagoye kuvuga ibukeba wibaza ngo waguye ku by'ijambo ry'Imana kumbe wahuye n'uburozi abantu rero bariko banywa ibirohe bibaza ngo n'amazi y'ubugingo bariko baranywa mu minsi bazovyimba bagwara inzoka bako banywa ibirohe ibijanga bariko baranywa ijambo ry'Imana rero ni vyiza yuko abantu bava muhira atagiye kuvuga ngo kwanaka niho basenga cyane ngo je ndi umukristo kwanaka oya uri umukristo nimba uri umukristo rero kurikira Kristo kuko ni watsitazwa n'umuntu uzomenya ko atari Kristo Imana uzomenya ko iguma ari Imana hahandi hareke muge Imana ngo muyirondera ugendana nayo rero abantu bavuga ngo ntibosura gusenga ngo vy'Imana babihevye kwera batsitaye barasambanijwe iyo baribwe ivyabo canke barahenzwe amasezerano y'ibinyoma bababwire ko bagiye kuja buraya canke bagiye kubaka ama etage noneho n'ivyabo vyahomvye urumva bahuye n'abambuzi biyise abakozi b'Imana ariko ntibahuye n'Imana ubwayo rero nibakurikira Imana barondera Imana bareke kwiruka inyuma y'abantu ego mbo ubwa mbere ho ndavuga nti igite kitagira ko ivyamwa ntawe ugitera amabuye niko bimeze jewe Kristo ndi ku Mana ntituzanye cyane ntituri ngo tuganire mugabo ndamuzi nk'umukozi w'Imana hanyuma uravye ingene akora ukaraba ingene yitwara ukaraba ingene muri societe yerekana biya byonyine berekana ko ari umukozi w'Imana kuko nkabijya akora hariho abantu bo bibaha batoso kugendera ku isi ngaha bosigara bagomba guca hejuru y'imitwe y'abantu mugabo we uzurabe uretse nyene kujya kuntu habageze gukora igikorane abantu bamubona akenshi nta n'ubona
kandi igitangaje yasenga mu ishengero nk'abandi bakristo arazi ingabire yiwe azi ko ari umukozi w'Imana w'umuvugabutumwa yahamagariwe kubwira ubutumwa amahanga uravyumva nta na rimwe uzokumva ngo yatase na pastori kanaka mu ishengero wabo kuko benshi iyo baronse amavuta ni usanga intambara zimwe zisha zaduka zo kuvuga ati uburoje mwizera ifo ko banyemera nije nkomeye nije mfise abantu benshi bari nyuma yanje mugabe iyo yivuye mu ivugabutumwa ryiwe kumwe kwa Yakobo Imana ishimwe cyane aragaruka akiyicarira mu izengero akayoboka pastori w'ishengero bijya n'ibintu bikwereka ubwa mbere ho kwa umukozi w'Imana ikintu cyitwa guca rero abaja mu yandi ma critique yandi bavuga ati byo bimeze uko bimwe ndabibona mwishari kuko ntibumva ingene umuntu atari umumenyekana cyane ngahi wabo bavuga ati umuntu yadutse ava hehe byagenze gute mbiga bimeze gute kugira cyakoreshwa ibintu bingana gutyo namashari bijya genda bifata nk'amashari mugabo Kristo ni ku Mana jewe ku giti cyane nta makenga je no gira fatara umukozi w'Imana kwe oya ntayo abo bavuga ko aja mu bindi sinzi wahuriye ntabyo nzi mugabo je iby'amasa nyereka kuko igikorwa nka kijyaye wanashaka iyo uzi yuko kizoba nawe wanagitangarirwa kuko biramenyekana ko azoje ahantu iyo uri umukozi w'Imana w'ukuri ukamenya ico bita ubumwe bw'abakozi b'Imana n'ubu wamutazinanye uramusengera ukasenga Imana ukavuga uti Imana niyashika hanaha urihesha icubahiro ijambo ryawe umurungikanye rizogira ubasha n'ubushobozi kugira abantu bakire babohoke niko kwiza rero mu bisanzwe jewe mbaje nk'ukoye sinkunda kunyegeza ama position ku bintu mba nzi canke mba niyumva ngo jewe nje ndamwemera ijana kwijana kuko sinofatira kuvyo mbwiye sinofatira kuvyo nakambwiye sinofatira kuvyo numvise kwa naka amaso yanje arabona amatwi yanje arumva n'impemu yanje iri maso muri ico gihe rero jewe ahubwo nyene sinzi afite ukuntu nibaza ko uko ndamwumva bavuga ko ari umuntu w'amakunda amasengesho cyane iyo uri umuntu w'umunyamasengesho d'abord ibijambo mwe nivyo bica intege muhura nabiki kuko iyo yivuye mu bikorwa ciwe umuntu avuye gukora ubutumwa aca usubira kuja gusharija bateri akaja imbere y'Imana no kuvuga izo nsaku ziri bihuha hirya akenshi usanga atani ivyo akeneye kumenya nta nivyo araba donc ari connecté ni kuri mpemu w'Imana ni usanga abantu bariko barababayika aribo bahangayitse hiyo ariko yibandanira ndeho ni byiza yuko nkuko bivuze mwene ujya ahubwo hari n'abantu usanga ibyo bakorwa bakora bidafata sivyo aho guterwa n'ishari sengera uwo bifata kuko n'ubundi twahamagariwe kubwira abantu amahanga yose tubabwire bakizwe bahinduke abakozi b'Imana babe abigishwa ba Kristo tubonye umwe muri twebwe rero abishoboye mpemu w'Imana ashingira intahe ahagarara ahantu ukabona ibihugu n'ibihugu byose bavuga ati iyi mpemu iri kiyadukwega aho kuvuga ngo nizime ahubwo nawe shiramwe agakwi kawe shiramwe agasengesho kawe uvuga uti uyu muntu Mana ni ingabire watanze kandi hikorera muri we uyu muntu rero murinde ku rwego hejuru kugira ngo ibyo ariko arakora ahubwo akora ibirenze rero ni byiza yuko abantu batoza barategwa n'impemu mbizo kuvuga ngo naka ashoboye iki niki nimwe bavuga ngo umuntu bakamubona ubutunzi kana ngo ujya ngo aje kuzimu ntibazi ingene yabirondeye nta kahise kiwe ntako bazi ntibazi umuruho yagize ntibazi ingene yinize mugabo ugasanga ngo yagiye kuzimu sivyo abantu baje ngaho ngo kuko ukanga kuri kurayumviriza amajambo yigisha abantu gusenga niwe muntu yamaze gufatisha arabwira abantu kirazira no kuva mu nzu udasenza Imana umuntu aguhamagarira gusenga akaguhamagarira gusoma ijambo ry'Imana akakwigisha kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana none atakindi arenzako uwo muntu muri ko mugomba yuko yo kwitwa uwande n'umukozi w'Imana kunyemera ni kimwe jewe nta muntu yigera nsaba ngo nyemere eka nta bafana ndondera mugabo jewe iconze kimwe mpagurutse kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana nzokuvuga kuko kujya nyemera hona abantu kuri je mvuga kubaga kugirira nabi baje bavuga ati uyu muntu areka twononera ibintu mugabo ko umuntu yoba arabanye n'ubundi sivyo hanyuma mu nyuma ukabona reka akora ibitangaza irego uwo mwabanye hirya yejo nubwo mwamuzinanye mu kibikana ntuzi ico kibi gihebeye umuntu mwaje kubana umuzi nk'umunyabyaha
mugasaba guhura n'umukozi w'Imana kuko ntuzi igihe yihana kuko twese umuntu agiye kuraba kahise kimbere yuko umuntu akizwa canke aduga ku rugero kanaka ntushobora kubura akadoshe kabi uwo mutora rero muri ico gihe abantu bakwiye kuraba ntidufatire ku vyo tuzi ku bantu kera ahubwo turaba aho bigeze uyu muntu ko adasa n'uwo twari tuzi kera byagenze gute uyu muntu hateza ko ari irindi banga yavumbuye azinanyemo n'Imana je ntazi ivyo bica bikubuza kumucira urubanza rero nico kimwe nuko abantu boraba noneho nukuba warapfushiye n'umuntu ico jewe nshira imbere nimbabazi nimbabazi mwashaka kuba n'umuntu agutsitaza mwaragendanya ukagufisa akantu kagukomerekeje kuri we ni vyiza wewe nuko ukirijwe kumurusha washaka ni wewe ucugenda ukamurondera ukavuga uti rero dutunganye hari ibintu wangiriye ko nabi tuvugane bihere kugira imirimo yacu n'ivy'Imana iriko iradukoresha habe ntihabwemwe agatosi sivyo ico nico novuga rero nibaza yuko nimba hari ikintu bapfuye ntavyo nomenya nimba ivyo bivugwa hagati yabo histoire narumvise yariko abisigura navyumvise sinshobora kwemeza ngo nukuri 100%. Iyo abantu burya bageze ico bapfa hajya hagati muri bo baza kuri ni vyiza yuko rero kuko Cimamanda n'Imana bakorera Imana kandi genda mwemera naje hari kuko hari ibinyundo akubita ku bantu kandi ugasanga bya bintu ariko aravuga nukuri kandi ababikora ugiye kuraba bamwe bagahesha bamwe bakanabiheba kubera bavuga ati aramvuga mu izina aravuga ivyo ndiko ndakora bajya hari abantu b'abakozi b'Imana mwende barya bameze nk'abamose bo mu gihe cya kera yarafise ubutumwa nyene bukeba n'ikinyunda akaza gukubita mu izina avuga ati wewe rero ni vyiza yuko bose Imana irikira bakoresha ubwo rero uko bigenda kujyanye botunganya kugira umwe ashobore gushingira intahe nziza mugenzi we kuko iyo umuntu yakijijwe ukamubaza uwundi kana kiba muzi ko ntashobora kukivuga oya avuga iciza gusa avuga vyiza kuko ugiye kuraba wanashaka ikibi bavuga ku muntu nibyo usanga ari bike paraporo y'ivyiza bamuziko ivyo vyiza rero nibyo abantu bagiye kudevelopa kugira ngo berekane kameme yuko hari dogre y'inderekiza bagezeko ni vyiza yuko umuntu n'ubundi bagize ico bapfa babariranira ntibabikanira akazika ariko mu bigaragara bose kabisa jewe ndabona ko ari sabo ubwa mbere hoho ico nagomba kuvuga nta muntu je nigeze nataka oya nta muntu yigeze nyumva inzira ya Modeste mu kanwa jewe mugabo gusa narabonye ivyavuzwe jewe Bibiliya yavuga ngo tugereranye ivyamhemu n'ibindi vyamhemu sivyo je ndabona yuko ikintu cyavuzwe umuntu agiye gusoma Bibiliya ivuga ngo ntitugwanye umuvugishwa ntitugwanye n'ubuvugishwa yavuze ariko tubusuzume rero jewe sinuja kuvuga ngo nemeye kujya ku umuntu nyene apfa kumira ibintu ataravye kandi nzi ijambo nyine ico rivuga ariko ndibutsa ntero ubuvugishwa bwaravuzwe sivyo isango rigira rigere tugate busuzuma kandi burya navyo rero burya nta n'umuntu aba mwatatse burya umuntu agukebuye abagutabaye sivyo kugira ngo akubuze n'ikindi gihe nimba wasamaye ntuzu rusubire kwihenda kuko uvuze ikintu ukavuga ko ari Imana yakikubwiye ico tuzi twese n'abapagani bazi ko Imana itabesha kandi inanigwa ishoboye byose yo bishobora mu gihe rero ariyo yavuze biraba bimwe wavuga muga mu gihe atari yo yavuze ukavyigenera ukavuga ibyo itakubariye no kuvuga ntibiba no kuvuga hacahagaragara rero hagati yawe we nayo ninde yavuze nivyo navuze hanyuma uravuze uti rero kuri ico uti nombega none umubano wamwe na Modeste wumeze gute je ico nagomba kubira coco nta mubano wa Modeste wigeze uhaba ntituze na nyufre ntituze nta munsi wari mwe turi ahantu kuboko ntituriga duhurira ahantu ngo tuganire cyangwa ngo duhure no mu rubanza wapi urumva rero ngo byo kugira yuko umubano ko hari uri ni kukiri tuzinanye aco dusangiye kindi uretse nyene ko twese dukorera Imana umugabo bisanzwe umubano sinumva igituma wona tose kandi nimba naho wari uhari kwicara muri bisi canke mu rubanza canke aje kuvuga ati ndagukeneye bamwakira
mugabo avuze ati ngo duharire bya bindi navuga navuga nti wapi duharira kuko kuri ndakuzi warabeshe nta mana yavuze byaragaragaye kuko ujya munsi abapfa barapfuye ivyo ntitwoza kubisubiramo ahubwo birivuga ngo ababahaririza mu by'Imana bahanure gusa kandi uhanuye ntumuhata ngo byumve mugabo uyu muhanuro ugenda yimuhaye niyashika imbere akiyumvira ayumva hindure natahindura ivyo se buri umucamanza muramureka wakoze uruhara rwawe nahandi urumva nta hariho n'ubundi yaje ku nimba ifise TV yitwa ngo iki ya telefone avuga ngo ashaka ngo mwicarane ngo ni pas question je nta mpaye na provoce kamene sinaji yavugishijwe ko yabibwiye abarundi bose akeneye kwisigura nabwira abo yabwiye jewe ntacyo twavuganye nawe mugabo navuze ijambo ryanditse neza muri Bibiliya rivuga ngo umuntu niyavugishwa ubuvugishwa mu rwego busuzume nimba ari Imana yavuze buzoshika ariko nimba yabyigeneye akavuga ibyo itamubwiye ntibizoba muri ico gihe rero hacagaragara kuko yaravuze ati ni Imana yabimbariye ako rero niko kagoye ari Imana yabivuze biraba bitabaye rero siyo yavuze nico jengezaho ntabi ariko nahandiho nta mibano yindi abantu bakwiye kumenya ko bataragera ahantu badashobora kwigishwa n'abandi nizo ngorane zo kugomba kwishira hejuru iyo ukosheje ntiwemere ko wakosheje iyo wavuze ikosa canke watezwe umutego n'impwemu yindi nibisanzwe siwe n'ubu rwa mbere mugabo ntuhavuce uja kwemeza abantu ku nguvu ivyo bariko baradahagwe basubize mu kanwa kunda wewe rero urashaka kuvuga uti birakunda ko umuntu aca kuvuga ati muramba barira kwihenda birabaho mu murimo w'Imana kwihenda birabaho ndabakenguruke